musi kweri mbe ndavuga ubutumwa mu izina rya Yesu. No musi narenderekwa ndonka umushitsi w'iteka adasanzwe. No musi kwera hamwe yongendera ndazi yuko twoba turayaga ivyerekeye vy'ubutumwa. Imana kugira tubwiye ngo dukundane nkuko yadukunze. Ndazi yuko ngiye kuronka abagenzi benshi cane gose mu izina rya Yesu. Nanje rero ndi ngaha nkuko nicaye ngaha, ndazi yuko nicaye nizeye, ndazi ataco ngiye kubura muri iki gihe cyo mwirima mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Hodi. Pasiteri. Karibu cyane. Karibu mu izina rya Yesu. Mani shimwe. Uraho rero. Asha je ndi ngaha ndashima kwera. Yesu aguheza. Asha amen. Amen. Amakuru y'imisi rero. Asha ni sawa gose. Waravuye amwe ari kukazi. Asha naravuye rero kwera. Asha. None nta biriyo je numva kabisa ngaho inzara ari Asha ni noma. Ugishonje cyangwa uginyotewe? Yo, ndanyotewe je na Asha. Nanje nahora urazi je nahorafata. Nahorafata za nzoga zimwe zitemewe n'amategeko no bazikuye. Ubu rege ikintu nashaka. Nkuko wenyene sanzwe nakuze uri umugenzi guhera kera. Jewe ugenda umuri akabiri kugwagwa. Waratsinzwe mu izina rya Yesu kwera. Nagize waratsinzwe mu izina rya Yesu ngabugurira akabo. Kubera iki rero? Ati rero we ko nzi twaro dusangira ubu we warahindutse rero nukinwa inzoga. Ahubwo rabukizwe uje muri Yesu. Yemwe nakitijwe kuva kera mugasi ndabona ahubwo raba we no kunahanda kwemera nje kubaramira ukirigurantevya. Raba reka ntumeko akuzanire. Madame raba uzanira akafata uno mushitsi. Nanyarukane. Mahoro. Ni sawa? Yego. Watugendeye? Karibu rero ndazi yuko icyo ufata cyashitse. Ati? Wati? Nene uzi ko waje kwa pastor? Ibi kubera iki? Nutumenera kadaji. Yemwe je kuva mvuka kuva na mama vyara nta musi nigera nwifana injya munda. Eko bya munda. Ifana injya munda. Uvuze twe tumwifana ko turi bamo. Mwaraguye mkuzi mune mwamenya nshuti zanje. Ahubwo bazanye wewe. Jegera nzaniye kiyeri. Ne wari umushitsi utegereza. Twazaniye umushitsi, twazaniye. Ngomba ndayinwe. Nawe umusi uzobinwa. Zizosanga iwanje uzobinwa. Nzobifata bipanye n'ivyo ari. Ati mushitsi muzimana icyo ufata. Yego. Iyo ngeso rero wa mugore wa pastor. Iyo ngeso reka. Erega ngaha nta nzoga dutunze. Kabira sosa bukera keda. Urumva ko inyoyera kugarutse. Agomba gatorobwa munda. Urumva gatorobwa munda. Irasosa usanga umunsi usoza. Zora. Wewe ngiye kugusengera mu izina rya Yesu. Mwenzo bagurira ari cyana nyongera. N'Imana yakoretse ku zuba. Uzomutwongera aho turatomboye. Naijoshe gute. Nakoze rero ngoma ngende. Nawe rawimariye ugenda nakubwiye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse muri inde. Ijambo ry'Imana ahubwo mugenda nakubwiye no butubona butoye. Aro ndaje sawa. Abantu mwarongowe n'inzoga. Ngiye kuraba umuntu aha ruranzira ifana. Umwana w'amafanta yawe ngiye kuraba umuntu anyemereye amuseri. Je ni w'amafanta jewe. Ahubwo ntango ni kuri bwa munda we baye. Genda wivuze. Je sinzosubira kugaruka iwanyu. Ahantu hona rero madame. Abantu bo mu yisi kweli bararusha. Kugira ngo bahebe izo nzoga basenga Imana. No misi yose amagoma bakuja mu kaborego. Ahubwo tugiye kuvuga ubutumwa tuje twaja kuri abantu bena. Zoshobora basengera kugira bahebe inzoga. Bazi imisi nigwa ndinwera kayo kana kese bajewe. Zoga zo muri no misi kwera inzoga ndanwa inzoga. Ariko nta n'umusi n'umwe ndigera nimarira n'intuze. Neho ubu n'ubwatsi bw'impene mbebe byana byanje byagiye hehe. Nagiye kwa pastora mpifanta nanje nimenyereye muraha. Nje kurawa
Muhungu ngira aba yarahindutse yarakizijwe kweri. Bite. Uraho. nkazi wawe mukafata nabi kurya Ariko kungumbagura. webwe mumeze nabi abantu b'abapastori nta kintu Nemisi yose wama wabo. Kama wanje bana uri muhungu ndomurokora gute. mw'izina rya Yesu ndakubwire jane wanje nta ntebe ndaguha Nta ntebe ndaguha kama wanje. fa kuryagambira wicare ngaho Reka nisha. ubimenye Ndazi yuko Yesu akubwira ubimenye mu zose zirakuva. mw'izina ry'iwanyu n'izina rya so wawe Zirakuvako mu zirakuva kibiki wewe mwe n'umugore wako umifanta jewe mwabonye ko je n'umifanta jewe Mwanya ndagusengera ivyo byose. usengera ibiki wewe usenga utisengera Shetani je sindamutinya. shetani Ntawe ntinya. shetani akaba mwari muvuka Numwosha mubi no musingoma nje kugusengera ndagusenga. Yeah. Makizo nzoka zose. nanje sengera ndabu no musengo badusengeranira Ndagusengera mu be ufatiki ufatiki Fatiki. eh Ntuzi zofata. nawe mwankoreye no musugini wa kunkoni ndakeze Imwishi. no musa ayibona Ngiyi ngiyi sintinya ndi wa Yesu. inge gusa kwereka Je ndi wa Yesu sintinya. ha gashe wabonye tunywa Kama wanje. Ivyo ntayo uzana nibiki. Narakurahiye no musi ndagusengera mpaka. pastori Mwizina rya Yesu pastori inda uranwa mw'izina rya Yesu Ico nico wari warampamagariye ngo kugira ngo ndakubwire ubutumwa kugira unyweshe inzoga. ntazonywa Ntazonywa ha Yesu niwe mutabazi. Aha Yesu niwe mutabazi nivugiye mu kanwa. w'ibiki Yesu niwe mutabazi. uranwa tu Uratsindwa mu izina rya Yesu. kandi ukayisesura yiriza Ntayonywa. je wa musi yafana sinayiriye Wemba warayinyoye. nawe Uratsindwa mu izina rya Yesu. mw'izina uranwa Ntayonywa. Manzo nde basigaye imwe. Manzo nde imwe. Nkabara Yesu. uzosubira iyo ngeso y'abakizo kuza turaza muduha amafanta natwe tubahibiye ubu iconwa ico nawe uzonwa mwabakizwa mwe